Turasubiye kubaramutsa no kubaha ikaze banywanyi bacu mukurikira ibiganiro n'amakuru tubagezaho iminsi yose kuri Mboneshakure ni Hejuru TV. Hejuru TV ni Mboneshakure bagezako amakuru avugwa mu bisata bigiye bitandukanye mu gihugu c'u Burundi. Hari biba bivugwa mu ntwaro, mu mutekano, mu gateka na muntu, mu butungane, bivugwa mu mutekano, bivugwa hirya nino mu bice bitandukanye bigize igihugu c'u Burundi, bivugwa ku mbuga ngurukana bumenyi n'ibimenyesha amakuru, ngingo n'amatangazo bigena bene gihugu hamwe n'ayandi menshi mu makuru tuba twabatorije dufashijwe n'amasoko yacu dufise irya nino mu bice bigiye bitandukanye mu gihugu c'u Burundi. Turasubiye kubaha kaze, turi kwa Mungu ku itariki y'umunani Nyakanga 2024 aho tugiye kugaruka ku nkuru ikomeye cane irabana n'itegeko ryafatiwe amashengero rimaze gusinywa muri 2022. Leta yari yihaye imyaka 2 kugira itegeko rishasha rigenga amashirahamwe nyobokamana rije mu ngiro, navyo bikazoba kuva kwigenekezo rya 16 Nyakanga 2024. No kuvuga ko hariko harabura indwi n'umunsi umwe gusa kugira ngo ritangure rishirwe mu ngiro. Mu ngingo indwi twibukanye bimwe biri muri iryo bwirizwa ryashizweho kugira leta igabanura indyane zari zigishiriza mu mashengero ku bw'imitungo. Ubu rero bikazosabwa ko buri shengero ritanga umuco ku nkomoko y'imfashanyo rironka. Idini, ishengero canke ishirahamwe nyobokamana ryose rironka amafashanyo izarizo zose ziva hanze y'igihugu ritegerezwa kuzimenyekanisha mu bushikiranganji bujejwe harimwo amadini n'amashengero. Vyari bikaba biri mu ngingo ya 40. Cyongeyeweko nuko izo mfashanyo zitegerezwa kugengwa n'amasezerano hagati y'uzitanga n'uzakira, maze urupapuro rumwe rw'ayo masezerano rukarungikwa mu bushikiranganji bujejwe harimwo amadini n'amashengero nk'uko ingingo ya 38 bivuga, na ya 39 gategeko ko amafaranga yose arungikiwe ishengero canke ishirahamwe nyobokamana ava hanze y'igihugu ategerezwa guca mw'ibanki nkuru y'igihugu. Ikindi ngo nuko iryo shengero ryose ryisunga intunganyo y'irindi shengero ryo mu mabanga ngo ritegerezwa guhana amasezerano na leta y'u Burundi, amasezerano yerekana neza ingene bitegerezwa gukorana neza no gufashanya nk'uko bigaragara mu ngingo ya 49. Amasezerano hagati ya leta y'u Burundi n'ayo mashengero yaba ayo ngaha mu Burundi canke afise ivyicaro hanze y'igihugu arashobora kuza ahinyanyurwa bivuye ku gisabo c'uruhande rumwe urwo ari rwo rwose nk'uko biboneka muri iyo ngingo ya 50 y'iryo tegeko. Abarongozi b'amashengero barasabwa kuba barateye intambwe mu vy'inyigisho. Uko bimeze rero nuko uwuserukira ishengero runaka imbere y'amategeko kumwe n'icegera ciwe bategerezwa kuba bafise ubwenegihugu bw'abarundi kandi bakaba mu Burundi nyene. Ko biri mu ngingo ya 10 y'iryo tegeko, bakaba bafise kandi n'imiburiburi urupapuro rw'umutsindo rw'igice ca mbere c'amashuri ya kaminuza canke baccalaureat, kandi abatari munsi y'imyaka 30 y'amavuko. Hanyuma abayoboye ibibanza bisengerwamo nabo bakaba bategerezwa kuba barize ivyigwa ndoramana vya Bibiliya canke Korowani nk'uko biboneka mu ngingo ya 54 y'iryo tegeko. Amategeko agenga inzego z'amashengero yoba ameze gutereka navyo tubibasigurire. Abarongozi b'amashengero bafise ikiringo c'imyaka 5 gishobora kwisubiriza. Ico kiringo kirangiye, abayoboke b'ishengero barakorana kugira ngo batore inzego nshasha. Iyo naho bishitse abarongozi bakarangiza ikiringo cabo ariko ntibatunganye ibikorwa vy'amatora mu maguru masha, ubushikiranganji bujejwe harimwo amashengero buca bufata ikibazo mu minwe kugira ngo amashengero yubahirizwe nk'uko biri muri iyo ngingo ya 20. Nayo inzego z'amashengero, amashirahamwe nyobokamana zitegerezwa kuba ari inama nkuru ya bose. Ubwo ni inama irengeye izindi nzego, urwego nshingwabikorwa hamwe n'urwego rwo guhagarikira ibikorwa. Amashengero n'amashirahamwe nyobokamana rero havyifuza arashobora gushiraho n'izindi nzego babona ko zikenewe nk'urwego rujejwe inyigisho z'ishengero canke doctrine, ariko ntiziba ziri mu nzego zifata nyobozi. Inzego z'amashengero rero zitorwa ku muco no mu bwigenge hisunzwe amategeko agenga amashengero bitandukanye n'ububasha bw'impwemu umuntu aronka, bikaba biri mu ngingo ya 16. Gutyo urwego nshingwantwaro hamwe n'urwego rwo guhagarikira
ibikorwa vy'ishengero zirangura amabanga zashinzwe n'inama nkuru ya bose gushika ku bisata vyayo bito bito. Amashengero yategerezwa gutegekanya urwego rw'abahanuzi bashobora gutatura amatati nk'uko biboneka mu ngingo ya 22 y'iryo tegeko. Naho ibiruko rero urwo rwego narwo nyene rurashobora kwisuzuma ko rukora ku neza y'abanyashengero nk'uko biboneka mu ngingo ya 23. Ibidashobora gukorwa ni ibi: kiretse inama nkuru ya bose, izindi nzego z'ishengero ntizishobora kujamwo abantu barenga umwe basangiye umuryango canke bafitanye ubucuti bwa hafi nk'umuvyeyi n'umwana. Ikindi kandi nta muntu ashobora kuja mu nzego nyobozi z'amashengero arenga rimwe. Abiruko rero umuntu arashobora kuja mu muhari nyobokamana mu gihe ufise uruhusha rw'umurongozi wo mw'ishengero asanzwemwo abafitiye ububasha nk'uko biboneka mu ngingo ya 51. Ariko umuntu wese arashobora kuja mw'idini canke ishengero hisunzwe ico iri bwirizwa rivuga, inyigisho z'idini hamwe n'amategeko agenga iryo dini canke ishengero. Kwinjira mw'idini canke ishengero runaka bikaba biva ku gushaka k'umuntu nta gahato karimwo nk'uko biri mu ngingo ya 27 y'iryo tegeko. Ivy'amadini n'amashengero bitegerezwa kurangurwa mu kibano. Muti gute? Amadini n'amashengero bitegerezwa gutegekanya imigambi y'ubutunzi, kubaka amashure, amavuriro canke ico cose kigirira akamaro ikibano. Bategerezwa kwama yubahiriza amabwiriza ajanye no gukingira abantu mu Burundi co kimwe n'ibwirizwa rigenga amakore n'amatagisi. Ariko umugambi wose shengero rishaka kurangura mu gisata runaka kiraheza kikagengwa n'amasezerano y'umwumvikano hagati y'ubushikiranganji bujejwe ico gisata hamwe n'iryo shengero nk'uko biboneka mu ngingo ya 46. Kirengeje ko nuko imyaka 5 irangiye, ishengero ryose ritegerezwa kwerekana integuro ntunganyabikorwa mu bushikiranganji bujejwe harimwo amashengero, maze rikerekana imigambi y'iterambere rigiye kurangura ryisunze intumbero n'imigambi igihugu cashizeho nk'uko biri mu ngingo ya 56. Hanyuma gushika ku wa 30 Nyakanga buri mwaka, idini canke ishengero ryose ritegerezwa gutanga icegeranyo c'umwaka uburangiye mu bushikiranganji bujejwe harimwo amadini n'amashengero. Ico cegeranyo kikaba cerekana mu buryo bwiyaguye ibikorwa vyaranguwe n'ishengero, amafaranga ryaronse n'ingene ryayakoresheje, ibijanye n'amakonte ya banki, inyubakwa n'ayandi matungo yose ishengero riba arifise. Hari n'irindi tegeko rero rijanye no gutunganya amasengesho. Reka naryo turibanyuriramo. Ishengero ryose ritegerezwa kwigirira ikibanza caryo risengeramwo kandi ikibanza kitubatswe mu nyubako z'amashuri. Kirazira gutunganya amashengero mu masaha y'akazi atarusha rwatanzwe canke kugirira amakoraniro y'amashengero mu mashuri canke mu nyubako ziberamwo imanza. Biri mu ngingo ya 26. Kuva itariki ya 16 ukwezi kw'icenda 2024 hagati y'ibibanza bibiri vy'amakoraniro yo gusenga hategerezwa kuba n'imiburiburi uburebure bw'ibirometero kimwe mu mitumba n'imetero 500 mu bisagara. Nta kibanza c'amakoraniro yo gusenga gishobora gushirwa ahantu ataruhusha rwa musitanteri arongoye aho hantu mu gihe ahawe icemeza ko iryo shengero ryemewe. Ishengero ryose ritegerezwa kumenyesha mu bushikiranganji bujejwe amashengero ibibanza bishasha vy'amakoraniro vyashizweho. Ishengero ryose ritegerezwa gushinga icapa cerekana hari ikibanza c'amakoraniro yo gusenga ku buryo umuntu wese ashobora kuhamenya. Biri mu ngingo ya 45 y'iryo tegeko. Hari n'ibindi bisabwa kugira ngo idini canke ishengero ryemerwe. Mu ruhusha rw'imfatakibanza rw'imyaka 2 nirwo rutangwa n'amategeko kugira ngo habe gusuzuma ko ishengero rikwije ibisabwa vyose riheze ryemezwe burundu. Uruhusha nyezina rutangwa n'ubushikiranganji bujejwe harimwo amadini n'amashengero hirusabwe n'ishengero canke idini nk'uko biri mu ngingo ya 12. Imbere y'uko urwo ruhusha rutangwa, ababijejwe barasuzuma ko iryo shengero ryubahirije amategeko ajanye n'ibidukikije, isuku, kudatera akajagari mu kibano n'ibindi. Biri mu ngingo ya 12. Naho ibiruko, amashengero arashobora kugera amadiyoseze, amaparuwase, ibisata vy'itabariro, imirwi n'imihari biyakomokako hisunzwe amategeko y'igihugu n'ay'ishengero. Amashengero akaba ashobora kandi kwiyunga canke akiyungamwo ishengero rishasha. N'amasezerano yo kwiyunga hagati y'amashengero ategerezwa kuba yatewe ku mukono n'ujejwe kwemeza no guha agaciro ivyabaye canke notare, maze agaca harungikirwa umushikiranganji wajejwe harimwo amashengero akayemeza. Iyo amashengero
ayandi mashirahamwe canke imirwi nyobokamana vyiyunze bikagira ishengero rimwe bica bitakaza ishusho vyari bifise imbere y'amategeko mu gihe bitari bwirunge nk'uko rero biri mu ngingo ya 29 y'iryo tegeko. Iri tegeko rero twagira ngo tubasigurire mwumvirize bishasha biri mu nteguro igenga amashengero mu bisata bigiye bitandukanye, cane ko habura indwi imwe n'umunsi umwe. No kuvuga ko uyu munsi turi ku itariki 8 ariko ku itariki ya 16 kwezi kw'icenda turimwo amategeko akaba azotangura gukurikizwa. Mu bindi bitandukanye Ingozi haravuga ko ikambi y'impunzi ya Musasa yarunze iyindi nyubako ivurirwamwo abavyeyi. Ni ikambi y'impunzi ya Musasa Ingozi muri Aruko bw'Uburundi irafise iyindi nyubako y'ivuriro ry'abavyeyi, impunzi n'abandi begereye ikambi ya Musasa bakaba bariko barashima cyane iyo nyubako, bavuga ko izofasha cane abavyeyi bibaruka. Iyo nyubako nshasha ikaba ije gusubirira iya kera yahahora ndetse bikaba byaranejereje abantu. Yakera rero yari ishaje cyane ikagira n'ibitanda 5, iyo ikaba ifise ibitanda 12 aho kwibarukira avurirwa abavyeyi nyuma yo kwibaruka naho basuzumira. Ifise kandi n'ibikoresho vyo kwa muganga bigezweko nk'igipimo c'imbanyi, ibitanda vyo kwibarukirako n'ibikoresho vyo kubundikira abavutse batageze. Ibitaro vy'abavyeyi rero vyahora vyari bibuze byinshi cane ku buryo uje kwibaruka atabatekaniwe n'abakenyezi bahura n'ikibazo c'ubukene bw'ibikoresho n'ikibanza gikwiye bigatuma bageramirwa cane. Inyubako nshasha rizotuma abahaza baba bamerewe neza, bikaba vyavuzwe n'umuforoma maze imyaka myinshi ahakora. Kavuga ko ibitanda 12 bizotuma hakirwa abantu benshi, bikagabanya n'ikiringo co kurindira kandi abarwayi bagakurikiranwa neza. Mu vyaheruka kwibarukira kuri iyo nyubako nshasha arakenguruka rero agira ati sinigeze niyumvira ko noronse ubuvuzi bwiza nk'ubu ngaha, kare naratinya kwibaruka kubera aho twakirirwa hatari hifashe neza, ubu ndatekaniwe. Iryo vuriro rizafasha impunzi gusa n'abasangwa bazohatorera akajisha bakazoza gupimisha imbanyi bongere bibaruke vyoroshe. Ibyo rero bikazotuma imigenere y'impunzi n'abasangwa genda neza kurusha nk'uko tubikesha umwe mu bajejwe intwaro. Ibyo bizotuma haba n'agatima ko gufashanya no gufatana mu nda muri zone ya Musasa, komine Kiremba mu ntara ya Ngozi. Healthnet TPO ni ishirahamwe rijejwe amagara y'abantu mw'ikambi, naryo rikaba ririko rirashimira amashirahamwe Prodesi turi kumwe bakoresha uburyo rihawe n'ibanki y'isi yose muri uwo mugambi. Umfashanyo yabo tukaba twarashoboye no gushikana ngiyo twari dufise nk'indoto. Inyubako ni ikimenyetso c'umwizero ku bagore bose baza kwibaruka, rero vyaravuzwe n'abakuru b'iryo shirahamwe. Abategetsi bo muri ako gace bakiriye izo mpunzi. Inyubako nshasha ni ikintu gikomeye dushitseko, igaragaza gufatana no gufashanya hagati y'impunzi naho zakiriwe. Turabakengurukiye cane banywanyi bacu mudahwema gukurikira ibiganiro n'amakuru tubagezaho. Mbasabe kugira ngo ntimuze gucikwa n'ibindi tuza kubashitsaho kuri uyu munsi. Turi kuwa Mungu ku itariki ya 8 Nyakanga 2024 aho tuza kugaruka ku zindi nkuru zigiye zitandukanye mu masaha ari imbere. Cyo ngusaba nuko ufyonda kuri subscribe canke sabone ni utari wafyondako, ibuke no kubisangiza bagenzabe kugira badacikwa n'amakuru yose tubagezeho mu bisata birimwo politike, hagati y'akazi na muntu, bivuga mu ntwaro, mu mutekano, bivuga hirya nino ku mbuga ngurukana bumenyi n'ibimenyesha amakuru bigiye bitandukanye. Turakengurukiye cane rero ko twabanye, tuze gusubira. Imana ibahezagire.